ku munsi wejo hari ubuce uno muhari w'inyeshamba z'u Rwanda wari wamaze kwigarurira ngaha mu birati vyagenze gute. Amakuru dufise duhabwa n'abari ku mirongo y'urugamba batubwira yuko vyaturutse ku kagambane kumwe mu basirikare ba Fardc asanzwe akoresha drone aho yayidugije maze aho kurasa umwasi birangira yiraye muri bene wabo wa Fardc mugabo mu nyuma aza gufatwa. Mu makuru dufise muri kano kanya duhawe n'abari ku mirongo y'urugamba ravuga yuko uwo musirikare wa Fardc ava mu bwoko bw'abanyamurenge yadugije drone maze abanza kuyitumbereza ahari inkoho nini ya Fardc batazira katolika yariko irabangamira cyane zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu bice zaje zirimo, ariko akimara kubikora yaciye afatwa. Ku bari hafi y'igihugu cy'umupaka wa Kongo neza na neza abariko barumva ugwamo rw'amasasu mu gace ka Kabunambo aho amasasu yarayeko ni nyuma yuko hano gace kari kamaze kwiragarwa n'inyeshamba, ariko ku mugoroba baragakugwamwo ndetse ugeze ino saha akaba ari umutekano kuko bamaze kuba bagasogwamwo atakibazo na kimwe. Muri kino kiganiro turaje tubabwire vyinshi aho no mwisange tuje tubabwire ivy'ukuri, tubabwire ukungene ku munsi weje amadrone yari menshi maze birangira uno muhari wa AFC M23 wahatakaje abasirikare benshi bamwe bariruka, ariko twagira tubabwire yuko Fardc itaraheza kwigarurira sange yose muri rusange, ariko igice nyamunini yamaze kucigarura ndetse n'ubu imigwano kirimo kugira ngo bashobore guhasha zino nyeshamba z'u Rwanda bazomore mu buce barimo ngaha mwisange. Ikaze ni karibu rero mwese mudukurikirana, ndabasaba gukora subscribe mwe mutarabikora amajeme tubandanye tubaha makuru meza tosoye ari ku mirongo y'urugamba. Hari benshi ku munsi wejo bajajinze canke batemeye amakuru tubashikirije, ariko n'amakuru yari karavugwa cyane bibangombwa yuko tubabwira ati ano makuru ari karavugwa abenshi nimwe yataka umutwe, reka tuyatohoze kugira ngo tushobore kuyaronkerako ivyemeza. Twarabonye benshi barameze nk'abashavuye, ubundi turakunze amahoro kandi duteza kubaha amakuru uko bimeze kose kugira ngo muyamenye. Rero avyinshi ko biravuga ngaho mu gisagara ca Uvira nibihuha vya leta y'u Rwanda kugira ngo bikunde bakore nkuko bamye babikora mu bindi bisagara mu kubanza guteguza abantu babicishije mu bihuha no kubatera ubwoba, kandi ngo nta nduru mwivugira ku gasozi ubusa. Iyo bibaye biba ngombwa yuko hari ikintu baba bishimikirije, naryobona yuko Fardc bariko barongera gukorana mu gikorwa c'ubugambanyi. Rero iyo haje amahimere nkaya biba ngombwa yuko abari muri coalition ikunda amahoro ndavuga ya Fardc biba ngombwa ko bahagarara neza kugira ngo bashobore kugwanya umwasi bakamugwaniriza kure. Uno muhari w'inyeshamba z'u Rwanda nta na rimwe uzigeruza n'igihuha hama ngo cijane uko nuko haba ariko harateguwe umugambi. Iyo utaburijwemo rero ibintu bikarangira bibaye bibi cyane. Mu nkundire imbere yuko ndababwira uno musirikare wa Fardc ava mu bwoko bw'abanyamurenge yagambanye ku munsi wejo, manze ndababwire ivyejo ivyabaye ku munsi wejo neza na neza muri sange. Ejo yari amadrone menshi cyane wamengo ngo ni nzige, tubibwirwa n'abari ku mirongo y'urugamba aho muri sange hari imigwano ikomeye, wazanindo yari yaciye hasi ndetse Fardc nayiduza amadrone akomeye ya CH4 kurasa ibindi by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Barahaburiye cyane ndetse amasoko yacu atubwira yuko, ndavuga amasoko ari ku mirongo y'urugamba atubwira yuko Akakanya muri sange inyeshamba zikihafisa gace, ariko na Fardc imaze kuba ihagarurira ubuce butari buke kuko Fardc ku munsi weje yari yatamwe kwinjira mu 5 kuri 5 kugira ngo bikunde bashobore kwirukana zino nyeshamba ziri muri sange yose ziyivemo. Rero mwumve yuko ariho urugamba ruzinginga ata muri sange mu gace rero kitwa Kabunambo. Kabunambo niho ku munsi weje rwa ruzinginga ata, ndetse kano gace koba karamaze iminota mike cyane mu minwe y'izinyeshamba, mu gihe Fardc yari ihari yari igize ico bitwa repris bituma zino nyeshamba zinjira muri kano gace. Ndibaza abenshi kano gace ndaza kubabwira aho kari neza na neza ni hafi y'igihugu cy'u Burundi, aho bitwa Buganda. Kano gace kari ku mupaka w'u Burundi na Kongo Buganda. Kano gace rero kamaze umwanya urumera mu minwe y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Kabunambo n'umutumba munini cyane uri kurava muri Uvira werekeza mwisange. Rero mwumve yuko ejo ku munsi weje ibintu bitari vyoroshe. Ku munsi wejo hari hafashwe n'inyeshamba z'u Rwanda, ariko hageze kugera ku mugoroba bariko barabakubita cyane bababaza kugeza yaho
babakurayo. Rero tubabwira yuko ubu kabunambo inyeshamba ikiriyo yoba ari mayiti canke yoba yavunitse yabuze uburyo yirukamo, kubera ko no mu masaha y'ijoro Fardc yari gikora umusako ikora patrouille ihazunguruka kugira ngo irabe yuko nako bakinyegeje igakuriyo mpaka akiruke. Rero mwumve yuko bamaze gushika ngaha muri kabunambo Fardc ico yakoze ni ikihe, yaciye ibazunguruka, imaze kubazunguruka ikidugana ikiyaya ca Rusizi aho benshi bita icimuka, aho bitwa icimuka, berekeza aho bitwa Kaberangure ndetse na Kigugwe, kugira ngo bashobore kuzunguka zino nyeshamba barazizunguruka ziza kwisanga hagati na hagati barazikubita. Buno buce ndababwirekana basubiremwo Fardc mu gukora ino operation yo gukura zino nyeshamba ngaha muri kabunambo. Ni wa mutumba nababwira ucako uvuye Uvira uja mu Isange, Fardc yaciye bazunguruka idugana ikiyaya ca Rusizi aho benshi bitwa icimuka, baca berekeza mu gace bitwa Kaberangure. Bamaze kuva Kaberangure Kirugwe, inyeshamba zamaze kwisanga mu gatego ka Fardc yamaze kubashwaramo n'amasasu menshi yo hasi ndetse nayo hejuru. Makuru dufise kuri kano gace kugira gafatwe, hari umukomando wa Fardc yari yagambanye nkuko natangwe ndabibabwira, aho yahindukije drone yiwe ibanza kurasa abasikare ba Fardc bari kumwe ku mirongo y'urugamba. Rero uwo mukomando amaze kurasa bano basikare ba Fardc niyo yashitangura amatohoza yo kumenya ikiriho kiraba, kuko M23 ntabwo yari ifise drone mu kirere cyo ngaha kabunambo. Rero kungene vyagenze nuko uwo mukomando yaciye yigwa ko maze aca yongera ko ririndi kosa rituma abamucunga bonyene abiwe abatebiwe babona yuko ari we ariko aragambana, kuko abatebiwe bagera kuri 4 nibo vyarangiye bamwisigiye mu ntoki. N'umukomanda akomeye cyane, yarakomeye cyane muri Fardc, aturuka mu bwoko bw'abanyamurenge, aho yadugije drone maze aza kurasa inkoho ikomeye cyane ya Fardc yariko irazungereza canke yariko irakubita hababaza zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Uwo musikari wa Fardc Yagambanye yaravye inkoho irikomeye iriko irarasa yabangamiye zino nyeshamba, maze abanza ikubita amabombe ino nkoho arayiturira. Ni nkoho iri ku izina rya Katolika. Aya makuru yavuye ku mirongo y'urugamba, abumva igifurero ndetse naciye mpiga umu interprete kugira ngo ashobore kubinshira mu rurimi benshi bashobora kumva, kubera ko ngaha mu Burundi cyane maba mu gisagara ca Bujumbura canke abakuriye mu ntara za ruguru murabizi yuko iki kirimi c'igifurero ataco baba bazi, birangombwa yuko bitabaza ababa ngaha za Buganda, kubera ko baratemberanira za Sange bagatemberwa sanga baramaze kumenya runo rurimi rw'igifurero. Rero uno munyamurenge w'umusikari wa Fardc yaciye abanza arasa ino nkoho ya Fardc bita Katolika. Amaze kuyirasa baravuga ati noneho karabaye twamaze kwinjiranwa. Iyo ni Fardc, niko guca baraba uburyo bashobora gusubiza ibintu mu buryo, baca barakema yuko ubu musirikare wa Fardc w'umunyamurenge ari we rikarakora ibi byose. Bamaze kumukema niho yaca yirukanga cyane, ariruka kugira ngo ashobore guhungira aho M23 yari agaci yari irimo. Rero kubera ko murumva ko yari yamaze gushika muri kabunambo, yaciye ahungira kugira ngo arabe uburyo bashobora kumukiriza igufa. Bano bate ico bakoze, ntabwo bamurashe, baramwirutse kugira ngo bashobore kumutoza intoki. Amakuru dufise ava nyene ku mirongo y'urugamba aravuga yuko uno musirikare yaciye yikubita ahantu hari abasirikare ba M23 wa mugabo, bivanye n'umuriro Fardc yakomeje kwaka n'ubundi vyarangiye bamusize mu ntoki. No musirikare wa Fardc yari yagambanye kugira ngo kabunambo ifatwe, ndetse bano basirikare b'u Rwanda bamaze imisi bari mu manama yo gufata Uvira bikunde babe barafashwe no gace bizoborohere kugaba ibitero mu bindi bice vyerekeza mu gisagara cha Uvira. Rero uno musirikare yaciye asigwa mu ntoki nkuko amakuru turiko turaronka kano kanya amaze kubivuga. Rero ayo makuru yo muri Uvira bari ibiriko biravugwa vy'ibihuha, muze murabiha umugongo. Amakuru y'ukuri ndaza kugerageza nze kuzanda yabaha, kuko n'ubu ndacari ku mirongo y'urugamba kugira ngo byinshi bishobore kumenyekana ibiri ku mirongo y'urugamba. Ariko ku ruhande rwa M23 haramaze gupfa abasirikare ngaha muri kabunambo n'ubundi buce bwa Sange
igiti kimaze kumenyekana n'abasikari 118 nibo bamaze kwasiga ubuzima kubera ko imigwano yakomeye kandi idasanzwe. Rero Fardc iri kiragerageza gukubita umwasi w'inyeshamba maze bashobore kubegeza kure bisange bari kure kuruta uko bari bavyifuza. Rero ndababwire mukore subscribe kandi abandi nabo bumvise inkuru zejo twabahaye abatazakiriye neza kumbure birashika tugahabwa inkuru nabi, ariko biba ngombwa yuko dukora ubushishozi kugira ngo tubahe inkuru z'ukuri. Rero murumva yuko abari batumye ubuce bwo muri Uvira bufatwa bamaze gushirwa mu ntoki, ni nayo mpamvu ngatse ndababwira yuko ibintu bimeze neza kano kanya muri coalition ya Fardc harimo n'ingabo z'u Burundi FDNB. Mumve yuko bariko barakora ibikora inka ngaha ku butaka bwa Kongo. Turazakomeza tubatoreza makuru. Uwakoze subscribe waragize neza, ariko ndanashimiye cyane wowe utarabikora kugira ngo tubandanye tubaha izindi nkuru cyane iziri ku mirongo y'urugamba. Turacari neza na neza ngaha muri Sud Kivu muri territoire ya Uvira, niho tuza kwibanda cyane ku makuru yacu y'uno munsi kugira ngo mushobore kumenya ivyinshi. Singomba kuberekeza mu minembwe muri kano kanya, ariko mu minembwe ho ku munsi w'ejo habaye ibidasanzwe aho Fardc yarashe itababarira ibirindiro vy'inyeshamba z'u Rwanda. Muze gukomeza kubana natwe. Nitwa Cody the Black, iyi ni BM4 News. Bye bye.